wigaragaze nk'inshuti imbere y'umuntu wese ariko mubane nk'umucunze, mubane nk'amaneko. Ibi ni ivyirwa bijanye n'ingene abantu bitwara canke n'ingene abantu biyumvira. Mbanze ndabaramutse ubwa mbere, ndabaha ikaze hano mu kiganiro c'inyurabwenge gica kuri televiziyo Umuvugizi. Ikiganiro mumaze kumenyera kandi turashima ingene mudutera intege mutubwira yuko ivyo muhumvira atahandi muravyumva nkako. Ikiganiro citwa Inyurabwenge ni igiciro kigira kabiri ngiye kubayagira kuri ca gice nababwira haheruka kijanye n'amategeko 48 umuntu ashobora kwitwaza canke akamugenga mu buzima bwiwe hanyuma akabigihangange. N'amategeko mugabo umuntu yoyita mu bundi bwiru amayeri. Cyanditswe na Robert Greene, ni umunyamerika, umwanditsi w'ibitabo. Namwe rero mu mategeko yashize habona atuma umuntu ashobora kumenya kugenzura abandi. Burya kubana n'abantu ushobora kubagenzura, gerageza kubagenzura kuko umuntu burya ni kinyegezwa. Kinyegezwa aragoye, ashobora kuza kugaragiye akaza kutumbereye atwenga mugabo burya uravye neza ugasanga hari ico ashobora kuba ahishije rimwe na rimwe, si imisi yose. Nico gituma rero hariho amategeko amwe adufasha kugira ngo dushobore kugenzura abantu tubana, abantu dukorana, abantu batwitura. Biradufasha tubagenzura mugabo natubwine tukigenzura iyo tuyizanye ko ayo mategeko. N'amategeko rero uko nabivuze mu gice ca mbere, nibaza yuko mwashimye iriya nyigisho. N'amategeko adufasha kugenzura abantu, akoreshwa hanini n'abanyepolitiki. Abanyepolitiki barayakoresha bagomba kugenzura abo bashinzwe kugira ngo barabe yuko bakibayoboka. Si abanyepolitiki gusa, abarongoye amashengero n'amadini barayakoresha mu kuraba yuko abayoboke babo bakiri kumwe canke urugero babayobokako. Sabo gusa byamamare, abaririmbyi canke bamwe bita ba influencer barashobora kuyakoresha bagomba kuraba neza yuko abantu babo, abafana niko babita, bakiri kumwe canke uko bangana n'urugero babiyumvirako. Sinabo gusa n'abacuruzi ari gihe bayakoresha kugira ngo bashobore kuraba ko abakiriya babo abametrije. N'amategeko asanzwe mugabo iyo uyashize mu ngiro nibona yuko adasanzwe. Nimwe nababwira rero yuko isi y'uno munsi nikeneye gose incabwenge zaminuje amashuri menshi, zasomye ibitabo, zize inyurabwenge nyinshi. N'uburyo witwara uri kumwe n'abantu canke mukorana, ubwo buryo bukaza nk'amayeri. Ndayita amayeri kubera yuko ni ibintu bisanzwe mugabo bikoreshwa mu buryo budasanzwe kuko bisaba naho nyine ubwenge mu kubikoresha. Nivyo tugiye kuyaga. Nababwiye neza yuko byazananye mu gitabo citwa The 48 Laws of Power cha Robert Greene, ni umunyamerika n'umwanditsi w'ibitabo. Aragira ati rero kora uburyo ugira umubare munini w'abantu bakurondera. Kora ku buryo ugira umubare munini canke igitigiri kinini c'abantu baza bakugaragiye, abantu baza bakwitura. Mu gukora kwawe aba abantu bagira bati naka tutamubonye iki ntigikorwa. Mu nshingano zawe, mu byiyumviro vyawe, mu gutanga ibitekerezo vyiza, kora abantu benshi bakurondere kubera yuko ibikorwa vyawe ni ntasubirizwa. Ibikorwa vyawe ni ibikorwa bihambaye. Ntutinye gufata responsibility. Haba mu kibano c'abantu benshi, ibintu byananiye abantu, ibintu abantu batinye, wewe fata responsibility. Ugere naho no mu kabare ntutinye kuriha facture. Ntutinye kuyiriha. Ni wayiriha facture mu gihe abandi bari batinye kuyiriha canke wewe yirihe, bizotuma hakura imbaraga, bizotuma hakura inkomezi, bizotuma bona yuko uri umuntu adasanzwe mu gihe kame mubona yuko bibereye bikenewe ko ari giye kuyishura
bishobora kuba bidakenewe mugabo ubonye ko bikenewe irihe bazohita bakubona nk'uko uri umuntu adasanzwe. Yarongeye agira ati mu guca urubanza ntushiremwo amarangamutima. Iyo uri guca urubanza rw'abantu batase, amashirahamwe yatase, imiryango yatase, amasosiyete, ntuze ushiramo ibintu by'amarangamutima. Tumbereza urubanza, urubanza rwiza, umugabo nyamugabo avuga ukuri, bizotuma abantu babikubahira. Njya muntu ntazi guca urubanza rwangondagondo, ntazi gucisha urubanza ku ruhande, ntazi guhengama. Kudahengama burya ni iki namateka ku muntu, amateka ku muntu. Biravuguruza gato bimwe nababwira aheruka yuko ngo ni wabona abariko barashwana umukenyezi n'umwigeme, umukenyezi yamaze gukura n'umwigeme akiri muto, ngo uzoje uhengamira ku mukenyezi kubera yuko ngo umukenyezi ngo ranka umuntu ngo amusuzugura, ngo naho wabona yuko ariko avuga amakosa canke yakoze amakosa, uramera nk'uhengamira kuri we kubera yuko ngo si vyiza guhengamira ku mukobwa ukiri muto. Mugabo ntikibuza yuko umuntu ushobora kumujana ku ruhande ukamubwira uti burya nubwo byagenze kujya wari mu makosa wari gukosora uko, mugabo imbere y'iyo mwana uhave ufate akanya keza ko guhengamira kuyo mukenyezi. Ntirivuguruza cyane rine ko ndababwira muri rusangi umuntu aragerageza mu buzima bwiwe akaba umuntu atumbereza ingingo ataranzwe n'amarangamutima. Yarongeye agira ati niba ugiye kwaka ingurane gerageza ntutwagwe n'impuhwe. Gerageza ntutwagwe n'impuhwe. Ushobora kwaka amafaranga uno munsi akaba inzeduka mu buzima bwawe bwose. Murabura ingene imiryango isambuka, ingo zigasambuka, abantu bagashamirana, bakaja mu busho, imiryango igatatana kubera yuko amadeni bafashe bashizemwe impuhwe. Amafaranga burya nayo gukora igikorwa kizu kigaragara kiboneka, kubera yuko kuyatora bari vyiza mugabo hageze kuyishura haba ikibazo mu gihe utavyitwayemo neza. Ntushiremwe impuhwe rero, ntushiremwo amarangamutima mu kwaka ideni canke amafaranga y'abantu kugira ngo ejo bitakubera inzeduka bigaruke no ku muryango wawe. Ni wagira ikibazo ugapfungwa, umuryango wawe uzogira ikibazo kubera ko ni uzowutunze, mugabo urumva yuko uzoba uri mu gasho. Si nivyo gusa, ikizere kizokuvako, bazokura ku ikizere kubera yuko amadeni utora ntushobora kuyishura. Ivyo rero bica bigaruka bikakubera ikintu kibi cyane kubera ko wabishizemwo impuhwe utiyumviriye. Bwigugwaruka ariko byabwirwa n'abakuze, umuntu wese muri rusange. Yaragize ati igaragaze nk'inshuti ariko ico ukora cyose ugikore ucunze, ugikore nk'amaneko, ugumucunga abantu. Nabo witwa bona bagenzi mubane mugabo uzi yuko bashobora kuguhinduka. Abantu barahinduka, abantu barahinduka. Ni bimwe nababwira ejo bundi nti iyo muri societe canke ahantu muri ko barangurira igikorwa hamwe n'abantu kanaka, burya umwasi wa mbere suzova inyuma. Umwasi wa mbere nujya muntu muri kumwe, nujya muntu ubona musangiye ibikorwa ari ku ruhande rwawe. Kubera yuko dufate muri ahantu hari mashini bagira bati ikari mashini ndayibe, bazova ko inaka yayivye, kuko niwe hasigara canke niwe dukorana canke nibayiturihije tuzoyiha twese. Abantu barakora ibi bimwe n'ivyo, simvuze ngo n'abantu bose kandi ntiho kwishiramo ko bose abantu bose ari babi, mugabo imisi yose wame ucunze abantu ubigaragaze nk'amaneko naho wowe ugomba kuba nk'inshuti imbere yabo. Ni ikintu gihambaye cyane, nirindi yeri bya bindi bagira bati nta kwijajara imbere y'umuntu numwe, kubera yuko abantu barahinduka. Garagaze nk'inshuti ariko ico ukora cyose ugikore ucunze, ugikore nk'amaneko. Yaragize ati ntugahangane n'abantu babi, kuko ngo bigereranya no guhangana n'ingurube, ukagwana n'ingurube. Ingurube yoyo
ikunda umwanda mugabo wizokwanduza mugabo ariko ntukunda umwanda. Ingurube ntaco bizoyigira. Rero ntugahangane n'abantu mu gihe atakintu ubona yuko biza kugiramo akamaro. Hari umuntu mushobora gushwana mugahangana ukabona neza yuko inyuma yuko gushwana harico biza kukungura wewe. Uwo ni muvugane, ni mushira ibintu ku murongo, ni muharire. Mugabo ukabona yuko umuntu acuza kumukurako atamvo nimwe ngo ni nkuko woza kugwana n'ingurube ikagusiga ivyondo bwabo yo yikunda ivyondo. Yaragize ati nuze wiburisha mu buzima, uzamure ubuhangange bwawe, zurabura mu buzima, ntuzuraboneka imisi yose mu bikorwa bame bakubona. Oya zurabura utunga ubuhangange bwawe bituma buzamuka, abantu bagukumbure, abantu bakubure, abantu bakurondere bavuge bati bega naka yagiye hehe. Ariko ivyo ngo ubikore mu gihe uzi neza yuko uri umuntu akenewe cyane mu buzima. Igihe udakenewe rwose, igihe utariyubaka, igihe novuga nturikomeza muri ya mvugo y'abubu, nta kamaro ko kwiburisha. Ariko ukabona yuko hari ikintu ufashije abantu, zuracishamwo ubure rimwe rimwe. Ntubigire misi yose, ntubure ngo ubure cyane, ariko kandi ntugumuboneka ngo uboneke cyane. Bimeze nk'umuntu nako bimeze nk'itara ry'amajyaka. Itara ry'amajyaka abantu bagira bati nyine hama habona misi yose, mugabo itara rizimye niho abantu babona akamaro karyo. Ariko kandi ntube itara rya karizima, oya ya uzima mu gihe gito hanyuma ugaruke. Mugabo ni mu gihe by'ukuri ubona ko nawe hari ico abantu bakurindiriye ko, ico abantu bagukeneye ko, hari ico ushoboye mu buzima. Biba bikenewe no kugira ngo abantu babone ubahakanya ko kubona akamaro kawe muri iki canke kiriya. Hamvuga nti nukuraba neza ico ubushoboye mu buzima bwawe. Hari umuntu ashobora kuba nko muri societe kanaka, muri entreprise kanaka, kuhaba kwiwe nta valeur ajoutée, kutahaba nta valeur ajoutée, kuba maze igihe atahari nta gishasha. Aba bantu babaho mugabo wewe ntibibuko. Nuba ahantu bamwe bazogira bati uyu muntu ko atahari ibintu byo kuri byasubiye hasi, ibintu ntibiriko biravansa, hari bitagenda neza kubera yuko ntitumubona. Mugabo nimba wowe uhavuye ibintu biguma bikugwa kwa kundi, urumva yuko nta valeur ajoutée nini ya cyane. Bigerageze rero, bigerageze muri entreprise, muri societe, mu kibano, ubu umuntu afise ibintu yiharije. Iyo batakubonye abantu bagira bati hari umuntu tubuze vy'ukuri. Hari umuntu ashobora kuba ahantu muri societe agiye ntibazibana bimenye, ntibabimenye ko yagiye. Ari hari nta gishasha, yasivye nta bishasha, kubera wewe nakazu yazi canke arakonje, ntakonje ntashushe, nakazu yazi nyene. Ariko baye mu gikorwa no kibemwe hanyuma abantu bagire bati hariho umuntu ahari. Votre présence ni ikintu gihambaye. Votre absence nayo izotuma tukwiyumvira, tugushaka, tugukumbura, tubona neza yuko hari ikintu dukenesheje. Mu ngo n'imiryango hari abagabo, umugabo ushobora gusanga kubaho kwiwe ntaco vyunguye, kubura kwiwe ntaco vyunguye, ntaco bihombesheje abantu, kubera yuko inshingano ziwe ntazakora. Umuntu bivuga mwe nuko yuko iyo muntu kuhaba hazogira n'igihe mbere ko twese tuzopfa, abe muri buno buzima bagire bati nta gishasha. Uyu muntu apene kumva yawe bagire bati aragiye nyene, twari tumukeneye, yahora akora ibi nibi, babivuge mugabo nta kundi kubera ari kumva. Mugabo uvyinjiyemo neza nta kintu wari umariye abantu, bagize bati ahubwo ku rundi ruhande turatomboye kugiye, aho gutumarira ikintu wari uturemereye. Babivuga uko, ntibazobivuga mu majambo yumvikana canke abonekane, ibwa babivuga uko kubera yuko
wowe rero ntibigende uko, gerageza ube kirumara ahantu uri, ahantu uciye, naho uhamara umwanya muto mugabo ube umuntu adasanzwe. Burya ushaka gusuzuma agaciro wowe baguha, ni wiburishe ahantu ubure, utahari akazi nikabandanya, ushavyumva nawe, utahari hama akazi kakabandanya ntuzoba ushoboye byinshi. Mugabo ni wahawe akagira bati naka ko atari ngaha bigende gute, uzoba ushoboye. Nuko kuntu wevaliwe ingene ku kazi canke mu kibano canke muri service kanaka, uruhara rwawe nuko kuntu bavyevaliwe. Yaragize kandi ati tera ubwoba abantu ukore ico batari biteze. Uravyumva? Iyo koze ikintu abantu batari biteze baragira ubwoba, mugabo wowe nawe bishire mu nshingano zawe. Ibintu batakuzigako vyizaga vyiza, nimba ari umugambi mushasha uri kurabona ikintu abantu bari bakeneye hajya ugatumbi wanyu bakeneye amazi, kandi urabona amazi yova. Urabona ngene abantu bogira irrigation hariya mu mwonga, abantu bakavomera umuceri neza. Urabona ngene abantu boduza amazi ku musozi, urabona ngene ikiraro coca ahantu kanaka abantu bakaca bataziguye. Urabona ikintu wozana nk'iterambere abantu ntibari bakikwiteze ko mugabo wewe urakizanye. Urabona ngene abantu bari bakeneye imbonesha kure ibafasha ngahi wanyu, wewe wayivumbuye, abantu babibone wabishitse ko atari bavyiteze. Uzoba bateye ubwoba, mugabo wewe uzobona yuko ari ibintu bisanzwe niko, mugabo bazogira koba. Ivyo navyo bizogaruka rero bakubahira ico kintu wakoze batari bakwitezeko. Cizaga ndasubiye kubivuga. Yaragize ati utege imitego yose bagutega, ariko nako yagize ati utegure imitego yose bagutega, ariko ubikorane ubwenge n'ubwitonzi. Si vyiza yuko wa muri kurahangana n'abantu ngo baguteze imitego. Oya, wewe iyo mitego yitegure utarayigwamwo, mutaranahangana n'abo bantu. Mugabo mu kuyitegura ubikorana ubwenge n'ubwitonzi. Hari igihe uzoyitegura ugatangura gushwana n'abantu wari wanteze ibi, oya ntibikenewe. Yitegure kandi hakiri kare, kubera yuko wayibonye kare. Wayibonye kare. Abantu baguca imbere bose si beza. Mugabo birasa na kimwe nababwira, nikunda abantu bose baza bagutumbereye, ubakunde bose. Mugabo muri bo wizere canke ushikirane na bake. Uri kunyumva? Umuntu wese agutumbereye nta mwasa arimwe imbere yawe, n'umugenzi, n'inshuti yawe, n'umukunzi, bakunde. Mugabo imishikirano canke ibimenyerano n'abantu bose witondere abo uzogiriranira n'ibimenyerano nabo, witonde cyane. Ariko iciyongerako muri abo bantu bose ntihagire umuntu numwe ukorera ikibi mu buzima bwawe, ngo utagenda wiyandurije mu maboko yawe mu buzima, kuko twarabibonye mu gice cyambere giherutse, kirazira yuko wiyanduza mu kintu na kimwe ngaha kwisi. Kora iciza wigendere. Abo bose baba beza baba babi, baba abantu bakugaragiye, baba abantu bagutega imitego, wirinde umuntu numwe uzokorera ikibi. Sivyo? Ntihagire umuntu numwe ikibi cyo cyo cyose. Mbe washaka kuzobakorera iciza, mugabo imimenyerano nabo uyireke, uyigabanye. Mugabo ubona yuko ari abantu beza, ari abantu bafise umutima wa kimuntu, ari abantu batagutega imitego, ari abantu bafise imibanire myiza, ico kubuza kubagira abagenzi niki. Ni nkavya bidena babwira nti aba bagenzi nakora abagenzi abari bobwira ibibazo vyawe bonyene. Ufise ibibazo si ngombwa yuko ugenda uravyandagaza, uretse bagomba wabonye umuntu agomba kugutabara bw'ico kibazo. Ubundi abantu bose uzobwira ibibazo vyawe, dufate ko ari 100, abantu 5 bonyene nibo bazokumviriza bakagomba kugufasha. Abantu 5 bazokumviriza hama baronde n'uburyo bwo kugufasha. Abantu 15 bazovyumviriza bagire gute, naco bizobabwira, bazogira bati twebwe shabyo dufise bisumba ivyo.
weho ivyo biragendeka ntaco bazogufasha. 80% bazoba basigaye abazogira bati ahubwo tugufashe gushikayo. Bazorondera igishoboka cyose ukuntu bakwandagaza bagire bati naka karabaye turatomboye bakuvuge. Urumva muri abantu 100 batanu bonyene niyo bazogomba kugufasha. Itondere rero abantu bose ubwira ibintu kubera yuko bafise ibibazo vyabo, bafise ibibazo bisumba ivyo, hari byari byarananiranye bagira bati se wokabona natwebwe turakabonye. Itondera abantu atari kubanga mugenzi, atari kubanga. Hari n'imitego, ubona ndavuga ivy'imitego, hari imitego uzobona abantu baguteze abo nyene wamengo muri kumwe, wamengo nabagenzi, wamengo ni inshuti. Kubera yuko umuntu ni kinyegezo, wowe nawe amana ubwenge imbere y'abantu, abuzi nabutazi yama principe kirazira kwijajara bikorereko. Mugabo byo byose ukorana ubwitonzi, ntihagire uwo wanka, ntihagire uwo ucika umukeba, ntihagire umuntu kandi nibakubona uko bazogira baturiya muntu no kwitonda imbere yiwe. No kwitonda mbona ko kwitonda rero baziyubara nabo mu byo bagomba kugutega amajambo bakuvuga ko ivyo bakubeshera bazokwiyubara kubera yuko babonye yuko uri umuntu adasanzwe. Ico rero batubwiye muri rino tegeko arange tugomba gusozerera kati utegure imitego yose bagutega ariko ubikorane ubwenge n'ubwitonzi. Numva nogeza ngaha mukinovora ano majambo dukura muri kino gitabo ca Robert Greene, umwanditsi amategeko canke amayeri adufasha kugenzura abantu. Nababwiye neza ko aya mategeko afasha abanyepolitike, abanyamadini, abacuruza, ibihangange canke abantu bamenyekana cane. Abo bose bagomba kugenzura abari imbere yabo canke abo bajejwe canke abafana babo canke abakiriya babo. Nibaza rero yuko ugumije ibintu byinshi cyane byo gufasha muri buno buzima, nkako icigwa ni inyurabwenge. Ibi rero wagumije ubishyire mu buzima bwawe, uzobona neza ingene uba umuntu w'igihangange ngaha mwisi bitagusavye kandi amashuri menshi, impamyabushobozi nini bitagusavye kuba wararondogoye byinshi mu buzima wiga usoma. Oya, ariko bigusavye ingene ushobora kwitwara imbere y'abantu baza bakugana, abantu mukorana, abantu baza bagutumbereye, mbere nawe wenyene bikagufasha kumenya kugira gute ingene ushobora kwigenzura. Nimba rero washimye kino cirwa uzariya muri commentaire utubwire, ushobora kuba uvyumva ukundi, ariko nimba utarabikora vyonda ako kantu kanditse ko subscribe cyangwa s'abone bivana ni telefone yawe, uzozura bo wa mbere aronka bino biganiro atahandi hano uzobisanga atari kuri televiziyo. Umuvugizi mugira amahoro n'umugisha ngahi wanyu.